bakabura kuko ubwo yasubirira nta zina ryiwe bafise ni jewe urumva yuko abo barafungwa hanyuma jewe mu nyuma narabaye umwana wo mwibarabara nyene nari umusore wo mwibarabara sinaro aho andi Dar es Salaam narabaye ndi umwana wo mwibarabara mugabo ndazi ko atabandusha gufungura kandi ntagira ifaranga narimwe mfise impuzu imwe ishesheti rimwe kiraco kimwe ntagira ifaranga narimwe ku mufuko mugabo narafungura mugabo uko ndiko ndatembera niko ubwenge bwaza munyuma rero hariho umuryango wantoye uja kuntunga uwo muryango maze kuntunga inkuru yiwe ni cigwa gikomeye kitwereka ko ubuzima ufise no munsi nubwo wawe wibaza ko ari bubi ejo bushobora guhinduka ukaba umwami avugirizwe impundu. Inkuru yiwe itwigisha ko ubuzima ari urugamba rutoroshe utegereza kugwana kandi ugatsinda. Uyu mugabo ntiyagwanye urugamba rw'ubuzima bwiwe gusa ahubwo yanabaye mu bagwaniye igihugu cyari gihejeje kubura imfura yacu incungu umukiza intwari y'abarundi. Inkuru y'uno munsi itandukanye n'izindi kuko niyo umugabo yabaye umwana wo mwibarabara ariko no munsi akaba ari umukuru w'igihugu. General Major Evariste Ndayishimiye bamwita Neva ariko kandi ni n'umugenzi wo gwaruka. Siniguzi kwenda ugwembe siniguzi igihugu igihumeka sinazorekeye gusorora abasha umuganga batari umuravumba abasha ewe Burundi ndukunda uri igihugu cifashe igihugu cifashe kuko abana wibarutse Inkuru yiwe itangura ku munsi wa mbere igendekera rya 17 ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 968 mu Giheta mu ntara ya Gitega. Yakuze nk'abandi bana bose b'abarundi bakuriye mu gihugu hagati uretse ko muri we harimo agatima k'ingwanyi ntiyigeze yemera ko ubuzima bumushira hasi na gato. Nubwo yari umunyeshuri yakomeza gukora utundi turimo twamuha amafaranga. Nadandaje amagi gusa nciga muri primaire nariruka inyuma y'imodoka hari abantu barya irigi bagaca imodoka igaca yigira baregera haje imodoka igira ipfe hasi agaca tora irigi gaca igenda tarishe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 995 yabaye mu barakutse igitero cagabwe ku banyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi. Ico gihe yiga mu gisata c'amategeko. Ibi vyatumye asanga bene wabo bari biyemeje kugwanira demokrasi yari hejeje kunigirwa mu menshi. Conseil national pour la défense de la démocratie CNDD hamwe n'intagoheka FDD Force pour la défense de la démocratie ibyavuye bitanga CNDD-FDD tuzi no munsi akaba ari umugambo uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005. Evariste Ndayishimiye amaze kurokoka kino gitero ntiyahunze ahubwo yasanze zino ntagoheka azongerereza morale urugamba rurarema umwansi atangira kugira ubwoba. Inyuma y'amasezerano ya Arusha umuhari CNDD-FDD umaze kuva mu ishamba Evariste Ndayishimiye yagiye abarizwa mu mabanga akomeye y'igihugu. Yabaye chef d'état major general ajejwe ibijanye n'ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare hamwe n'umutekano w'igihugu. Yabaye kandi umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Mu ntumbero yo kwegereza intwaro abanyagihugu yagize uruhara rukomeye mu gushiraho ikigega c'amakomine Fonds National d'Investissement Communal Phonique. Yabaye umuyobozi mukuru ajejwe ibibazo bya gisirikare muri présidence chef de cabinet chargé des questions militaires. Mu nyuma ava muri aya mabanga y'ibijanye na gisirikare bamuzeza ibibazo bya gisivile mu biro by'umukuru w'igihugu. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD amabanga yamushikanye ku ntebe y'umukuru w'igihugu.
ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2000 yarahiriye kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe ndayishimiye Varisito umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabene gihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Ariko imbere yuko ashika kuri intebe y'icubahiro isumba izindi yanaciye mu buzima bugoye. Hanyuma jewe mu nyuma narabaye umwana wo mwibarabara nyene, nari umusore wo mwibarabara sinari umwana. Nico gituma jewe muravuga nti burya nta muntu w'incabwenge ashobora kuba umukene cyangwa ngo ashobora gupfa n'inzara. Uri incabwenge ashobora kubura ingene ufungura. Aho ane Dar es Salaam narabaye ndi umwana wo mwibarabara, mugabo ndazi ko atabandusha gufungura kandi ntagira ifaranga na rimwe, mfise impuzu imwe, ishesheti rimwe, kirato kimwe, ntagira ifaranga na rimwe ku mufuko, mugabo narafungura. Mugabo uko ndiko ndatembera niko ubwenge bwaza. Munyuma rero hariho umuryango wantoye uja kuntunga. Uwo muryango maze kuntunga, bamwe bafunzwe bava barafungurwa, hanyuma kubera nari nababwiye baragiye no kubarabaho bari bafungiwe ku buryo bari bazwi. Bamaze gufungurwa baca rero badusanzeho, basanga jewe naramaze kwiyumvira ngene noza ndamenyesha amakuru abari Dar es Salaam, impunzi ziri muri Tanzania, nkamenyesha n'amakuru abari i Burundi, kuko mu Burundi twari dufise ikinyamakuru citwa Ntugoheke, twari dusanzwe tugifise. Mugurumva je ndi kure ndiyumvira n'ikinyamakuru ntegeza kuronka ingene nshikiriza amakuru y'ibiriko biraba. Niho rero niyumvira nti ngamera atari kwimvira mu Gifaransa ndaciterero message, ndavuga ntoya kizokwandikwa mu Kirundi, ko twandika mu Kirundi rero tucita mu Gifaransa. Niho rero niyumvira ncavuga nti umuntu azogira intumwa. Mugabo gushika ubu singira imashini, singira ikintu na kimwe no kwandikako, singira n'amahera. Imashini twakoze nyene ubwenge bukomeye cyane, haroze ubwenge bukomeye turayiroga, kandi twayikuye muri ambassade ku bwenge bukomeye cyane. Maze kuronka imashini je sinarinze kwandikisha imashini, je burya nije nigishije ku vya ordinateur. Hari gusa umuntu yari yanyigishije ingene bayugurura kandi ntayibona, ambwira ko ari kujya kwa interrupteur ngo zitatu ziri kumwe, ngo ingene ngo ushobora gukuzimya amatara ngangwa aho kakirizaho, ambwira ngo ni nk'imoteri, ni nk'imodoka, kambwira nk'imoteri y'imodoka no yari yarayinyigishije hamwe no mu mekanise kandi ntarayibona. Kubera ivyo rero cyavuga nti none ufyonda watsa urakije. Yaramaze kumbwira nibi vy'amasuri ntivyari bwabe, twakoresha MS-DOS twadu fresh zuragira gutyo zundukisha. Hanyuma harazo umugabo umwe mbona ndamutirisha ariko arandika, yaritavye Imana. Uwo mugabo ariko aragira mbona ndaraba nanje ngenda kubikora, ndabigira mbona ndashoboye, indome urumva no yandika uyibona. Hanyuma nari mfise na imprimante na photocopieuse baze kuyiroba, nza mbona birakunda ko ushobora kwandika, ndamuhamagara nti ngo dufashanye unyandikire. Hanyuma tubona arasohoye, mba ndiko ndiga uko ngenda vyize bukebuke kurumva ko navyandikira ahantu muri uwo muhana nabamwo. Niho rero burya ntumwatanguye ari urupapuro rumwe,
rumwe atakuvuga ngo imbere n'inyuma page imwe kugira ngo menyeshe abantu gusa inkuru mugabo nsanga izo mpapuro ntegeza kuzigura none ndazigura amahera nkuye hanyuma ncavuga nti nahari urupapuro rumwe ndaja mu barundi b'impunzi hanyuma baraza kurugura kuko baragura amakuru barayakeneye rero ndatangura nyene ndagira inkuru mugabo utwo tuntu duke rero wumva ndari narabaye muri Nyabusorongo mu kinyamakuru Nyabusorongo ndakuvuga yuko ivyo kumenyesha amakuru kuko ntigeje narindi mu ntambara bajya muri Nyabusorongo bari muri Nyabusorongo je nije nabaha amakuru uvuga yuko none hano kwishuri murazi yuko twahora tugira utunyamakuru ukandika article tukagira numva n'ibintu kera ngira ngo twiga neza umuntu yaritegura kutuntu tw'ubuzima bwose rero intumwa ntangura kwigurisha ubwa mbere rero nagurisha 100 kandi barayigura nkaronka nk'amajana 4 ngaca ngura impapuro gasubira buke no muri umuryango baranterera irangi ya photocopiers hanyuma gushikaho ngira impapuro 2 azifatanya na graphese ngirirwa rero kubera igisagara nari ndakizije Dar es Salaam hageze ko gatandatu ntakiri nakora nagenda n'amaguru ncuruzi cyo kinyamakuru gushikaho nshobora kuronka nk'ibihumbi nka 5 ibihumbi 4 hanyuma babandi bafungurwa nawe nkakobako kujya mukuru w'umugambwe umwe mushasha ujyaciye nawe amfasha turakora rero gushikaho dushika ku mpapuro tutangura bijya recto verso turagira amapaje 4 tutatugurisha amajana 2 gushikaho tugira impapuro 3 dufata na graphese kagurisha gushikaho tugurisha amajana 4 hama rero birakomera bimaze gukomera haraza abandi bavuye mu Burundi baje kumfasha hari mu ngenda ku mana Jeremy baca baraza baje rero emwe tutagira ibiro bikomere rero intumwa iratangura iraba intumwa mugabo nitwari bwagire ngo tugende mu mayemprimeri kugira dusohora uruntu runini twari twadupapuro rero buke intumwa nuko yagiye gukura bimaze gukomera rero duca turagira nyene urwego rukomeye rwo gutuma tumaraka amakuru cyo gihe mbonye bitunganye neza je nari ndi mu gisata c'abanyepolitiki naciye subira ku rubuga rw'intambara nabo baca barabandaniriza ko rero intumwa iyi yari incamake y'inkuru y'ubuzima butangaje bwa Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hari ikigo wakuye muri urugendo rw'iwe nyandikira muri commentaire ntiwibagire kandi gufyonda j'aime na subscribe.